hariho amasura tubona Rockstone mwanya twasoma ngaho turabona ikintu bita ngo one card ikintu kuko nturamenya neza ibyo ari byo Big Love bituma yatwiyambaje yasanzwe amakuru mugenzi wacu tuze adusigurire ibyo ari byo Rockstone bimeze gute one card nayo ni carte sine cyangwa bigiye kumera gute ngomba rero yuko tuza kumutega amatwi hanyuma nta byinshi Big Love tumubwira kuko mu mumenyesha makuru mugenzi wacu ariko tuba dufise byinshi dukora agerageza gukoresha umwanya hanyuma natwe nitwaruka akanya ko kubaza ibibazo tuze gutumbereza neza hanyuma twumvirize na cyane kugira ntaze kugira usubiramo ikibazo ubundi aza kuba yabajije mu majambo make rero Big arashobora gufata umwanya ijambo ryo ryaragendana kugira dusigurire neza Rockstone na one card ibyo bintu bihura gute. Bihura gute merci Vivance namwe kandi baramutse mwashoboye gufata akanya kanyu kuza kudushigikira reka ntanguye nsaba imbabazi kwa tutatanguriye ku mwanya nkuko twabivuze ubwa mbere murabizi yuko ntibituvako namwe vyavuye ko bashize bateba birabije twagomba kugira tubarindire ariko ko biri kose wese umuryango umwe twashigikirana twasupportingana nico gituma novuga nti reka nsabikirwe kuri jewe nabo bantu bacenda basabikirwe kuri bo muri rusange kuko turazi yuko turi hamwe twese hama uyu munsi rero n'umunsi novuga tugiye gushira ahabona ibintu bibiri muri rusange yavuze Vivance Jake Rockstone sidega ko cyane kuko murabizi muriko murabona nga umwe ni Chrissy undi Dave Pop siko babona neza amasura yabo baza kwisigura abanye bavuge agico bashikirije ku ruhande rwabo ariko je hanini ni nka introduction yabo nkanshaka kuvuga gatoyi nkuko nababwiye murabaza bamusize mubazi mu ndimo zitandukanye za Rockstone Kingdom iyi label bahoramwo ariko bukaba batakirimwo kana agenda irimwe iyo label murabizi n'abandi ngaho turi kumwe twari kumwe muri iyo label ariko pour le moment tugiye kwabwira ivyerekeye twe kwabwira ivya Rockstone kwabwira ivy'iwacu novuga twateguye nka one card cyangwa abantu bashaka kujigikirana muri rusange ubwa mbere one card ni iki kwanza one card murabizi yuko card ko ari karati imwe n'umuryango muri rusange umwe wavuye kundi muryango dufise ibikorwa bitandukanye tuko turakora tugiye kubanda dukora wanashaka ni duhagaritse gukora rero ibikorwa byo tugiye kubereka mu kano kanya ino munsi wafise indirimbo tuza kubereka mu kanya muca muraba imbere yuko ndibaza muza kubaza ibibazo kugira ngo muze kugira ivyo bibazo cyangwa muza kugira ko niyo ndirimbo mubaza ibibazo bitandukanye kuri iyo ndirimbo iza kwereka ino munsi iza kuja kuri YouTube ino munsi nyene igihe cy'isaha imwe y'ijoro ariko mu kano kanya turabereka ngaha anya mugende muyiravye mugece mubivuze ko no migano vyanyu pete to muza gukora ibigano baza kwega ibigano no munsi agico bivuze ko canke ejo canke ijya ejo iyo ndirimbo nyene hama mugiye kandi cyo mvuze kuri groupe gayo yoze ngafite ibibazo byinshi nkuko Vivance yavuze ati baza kudusigura impamvu ibi nibi vyabaye tubizi anyway je sinzi ko navuze byinshi canke nashoboye gutomora neza ngabitahuye neza nkuko tubizi dusanzwe ufite indi mirimo tujamwe katurafunyarutse kugira ngo ibintu bigende neza ndibaza kogera tubereka n'indirimbo ava kwanza imbere ko bagico bavuze Christina Dave Pop kuvyerekeye boko je nabwiye je ngira introduction gusa bisikiye maze kwibaza bonye gico yivuze ko canke izo shaka kwishanza kuvyishura ku bintu bimwe kwa byose ndabizi nkuko nabwiye twari kumwe kuva kiya n'ubu twacari kumwe dugikorana nka ku kandi cyakabiri naco iyi si label ugambe twari muri label mugubonye isi label iyi ni groupe bisanzwe ngira ngo cyamwe bitahura ngaho onye ndazima bitaba mwese anyway reka tubere ku indirimbo kwanza maden fatubandanye merci beaucoup.
ikibazo nabatije ubu bagiye gukorana n'umugwi One Card mbaza yuko ati eske ejo ntituzobona igikorwa nka Prince yasohoye igikorwa wenyine Chris atarimo cyangwa Gaëlle yasohoye wenyine Prince atarimo bazoza barasohora kuko tubonye indirimbo abantu babiri ntazobura premièrement, moi, c'est groupe italique. Groupe c'est-à-dire mon collègue hamwe, mon soir de c'est hamwe, mon dirimba hamwe, mon guide concert dîner. En fait, deux c'est mon collègue comme duo. Voilà, comme duo. Donc c'est-à-dire ayo muri umwanya dusebye mu two turakora twese nka groupe. Mugabo hazogera igihe umwe ashaka kwerekana kuva iyo cyo ubasha bwiwe mu kuririmba. Kisara kuririmba arayimba R&B arayimba rap arayimba zose nuko nagiye nyine ndimba zose amaraga to na Jamaica amarap n'ama R&B donc hazogeza igihe twese tuvuga ati mama isi wowe ekana ubasha kugira mu gusura indirimbo yawe nabyo ekana ubasha kugira mu gusura indirimbo yawe nuko twabigize muri Rockstar isi yigeze gusura indirimbo yiwe yitwa Medicine ari wenyine hama nagiye gusura iwanje yitwa Blue Mind c'est-à-dire mufatiye nk'akarorero muri izo ndirimbo zibiri murabona ko umwe wese ashobora kwandika no kuririmba ukwiye mugabo nimba twarihugije niko twakwiye kuza hamwe kugira dutange kandi ubundi buryo bw'indirimbo duca tubihuza hamwe duca tuvuga ati reka tugire One Card turi nka groupe voilà bo ku batavyumvise yavuze yuko bizoshoboka kandi nzobibona cyane inshuro nyinshi warashaka kuko ini group uva group umwe wese azorimba ukwiwe cyangwa izogegeye umwe baririmba indirimbo hamwe na hamwe nuko mubizi no muri Rockstone bakoze indirimbo zitandukanye umwe wese akora iziwe nubwo bari hajyanye Chris yakoze Medicine defa bakora Blow My Mind yakiye Rockstone bisigwa yuko talent bose bazifise yaba kote muvuga yo kwandika cyangwa y'abakozi kuririmba midi itandukanye yose babishobora nivyo bavuze mu rusange muri rezime undi nasaba kubaza ikibazo n'umumanzi bijanye na niyo ndirimbo niba ari umuntu chronic people yo tutamenyereye mu Burundi bibaza yuko c'est personnellement ça va vous peut-être un message pour dire que c'est un peu mieux ça ndirimbo yayo deep inside message Circolo Chambe, si sono da qui seguirà. Ma io so che la ragione che mi spiego quindi One Card. One Card non sa che se come chitarra, che suona la chitarra, perché non si manco mise One Card. Io c'è stata tu hanno Burundi poi un paio di manco da One Card. Est-ce que vidi FC One Card c'è un università c'est pas rien namba ubishobola tuchuki yeah so ikibazo cya mbere cyari ngiye kugeza ikibazo cya mbere sinakibanyana ikibazo cya mbere ni wanyu ni ya mbere ubisimbuza wakanda na yishimiye mu Burundi d'accord so premièrement nkuko nabivuze tunyumva style zose kandi hariyo abo twamaze kujyana ama featuring bo bamaze kuyibona and then mu gihe twatanguye kuri rap twatanguye kuri fan page yacu kuvuga muri Belgique kuko Belgique nga fan page yacu ni presque 90% y'abantu bari ma rap donc système très fort c'est-à-dire kwanza akarere kacu tukazure kwanza ngaha katubiko hama twese tuwanzaniza mu karere kacu kizidi ama R&B kuko ngaha R&B ahanye hafi yo kugwego nini cyane indirimbo rero twaje dukura na message vraiment très très important vraiment irimo mugabo juste seulement twashatse guprouva muri fait que tu es fort aussi dans le style rap. C'est-à-dire, umujyi wa rap nawe nyine tubishoboye atari kuvuga ati ko turiya ndirimbo twagiye dukora muri Rockstar n'indirimbo twama dukora ubuzima busanzwe turirimba ama R&B mugabo une fois c'est rare kandi
je pense que il y a quand même deux gens qui vont dans le monde quoi ari ma featuring yego no yakora mugabo twashatse kwanza mu gufata fan base yonga kuko niyo ikeneye isutenwa sana mu bintu bya rap hama ikibazo cya kabiri kubera iki twise one cut c'est ça Oui, il y a ico nyene voilà twise one cut twebwe izina twashoje peut-être hari abandi bakwifera kwita ibintu byahezwa na family cyangwa ibintu bya boys par exemple na OG boys ou bien one family non en fait twebwe twifokalize ku kintu cyatwirinze tugiye hamwe niyo se tuba tuba ikaranga gukora ibintu bimwe tugiye style imwe en fait ibyo akora n'ibyo nanjye nkora ibyo akora n'ibyo nanjye nkora indirimba niyo nanjye ndirimba style ndirimba niyo nanjye ndirimba kumwereka ikarata imwe mu gihe tuzokora twese ibintu byose niyo karata imwe twibajije ku ikarata yitwa zotera ni ubuke mukina amakarata murayazi mwandi karata yitwa zotera izindi karata byose niko nakumye twibajije mugiye tuzi ko tugomba kiri byose twaje twita ko on est joker en fait donc il faut essayer de voir cadre yo ni bizina fatatu hari icyo gatatu yabajije mutarishura yavuze yabajije uruhara nk'aba big n'abandi tubona ngaha muri one cut ah d'accord bon nuko tugiye Christophe ni bon premièrement je n'ai très bien pris avant tu vas pas dans le Watchtown tu veux le Watchtown tu vois comme le Watchtown comme ça va nous chier la plupart y'abantu bari muri Watchtown n'abantu bari kugatima abantu bakitama ukabandi ubya abandi nibo bari vraiment fort ukabandi bari kubona ko tuvuyemo jena twisi hari abandi benshi badukurikira par exemple na Bibi n'abandi tudashoboye kuvuga amazina twaje tuvuga Bibi turamuzi uwona cyangwa agiye change na communication rero yose na Bibi kubera yaje dufite na kuva kera acavuga ati vraiment ça fait plaisir ndaje tubikorane hamwe Bibi lui a changé la communication au niveau médiatique. Comme dit que là, les médias byose niwe hari n'abandi bagiye mu réseaux sociaux yacu bakabifa turashobora kuvuga amazina ngaha hari n'uwitwa Thibaut nawe yari ari agent wa communication niwe ari na chargé mu bintu by'amakaba design byose by'iwacu hari n'abandi badafite ko tuvuga abazina mugabo bakurira muri ombre bari soit ino no mu Burundi en même temps Bavyumva we muko muravyumva ya twese okay ntaco reka ndabigire resume gatoya mpere ku ca okay pardon gatoya ngerageje kwishura mu mwanya muto gusa ibyo abajije intebe cya gatatu cya nyuma yahereye kavuga ati mbega abaturi kumwe ngabajije uki muri one card nkuko basigaye babwiye one card ifisa yavuye murazi ko hari umuryango wari uhari bwa mbere n'ubwo twababwiye twaje bahamagaye turabereka uko twiguha n'uwo muryango twari kumwe ariko umuryango byashobotse ko tubana nawo kubera imvo izi canke ziri yanye cyo tubavamo twese rero mwatugiye haca proposition zahabaye kubera yuko twaje turabatanu barimo bafite talent reka du supportingana niko zatuja hamwe rero sasa turaco twuka kugira ngo wa mu twaje kujya nyene twandanye kujya nyene niko twaje dukwana ko nyene no vuga hanini nuvuga ni bari hari yanye twaje mu yindi group gusa ni group isi label ikintu cya kabiri naco cereke cya hip hop nyine yakivuze
yagisumwa navuga ati twa tugira imiji itandukanye sino mu byonyine dukora kandi icyo tugira cyane hip hop tuhera ko nuko dufise duko turataginga cyane poloma dutangurire aho dutanze turi abwo babone yuko tuko turakora kandi mazi ko muri Belgique bakunda hip hop cyane ndaso tuhera donc ni ivyo ndibaza hanini bigi turakora mu kici amoneza ego inyuma yo kubona kuri Black TV twashoboye kubona mu yandi mabanga dasanzwe uko tanguza uramenyekanisha ibikorwa bya groupe nshasha nubwo neze ko hoze aho tukwita aho bahoze bakorana na Sadio Wise ariko no munsi bariko bikorana nka groupe ariko tushaka kumenya mugiye gukorana gute mutanya contrat y'imyaka ingahe brother sugukorana ko mteresi kandi sina contrat nkuko nabasiguriye nababwiye ubuherutse twabamagaye kandi nganye tubabwira yuko turi muri label ya Rockstone Kingdom mwese mwari muyizi rero na Sadio Wise naje ndayirimo na Jamie label ariko mu nyuma kuko imvo zitatuvuye ko twari dukorana nabo turava gatoyi hagi hava umwe mugamwe twavuganye tuti twega nkuko dufise amatala yacu bo abasita baririmbyi natwe turi kumwe none gute cyo kwicara muhira cyo bigenda gute tugiye kubandanya gute tika tugira ikindi kintu kimeze na cyane twokora kizotuma tubandanya tuko turakora ko tuvuga amatala yacu abandashika imbere muri Rockstar contraire yaheze cyane mwavuye muva yuko nyine bo kontra areba yari yaheze n'abandi bavuye bivanye no kutumvikana kumwe ko habaye mugabo hanini bench kontra yaheze ariko hani twobwa vya Rockstone cyane tuze kuvya one card yaduhamagaje twamagaje kugira ngo tuyage one card bari hanze kandi novuga neza yuko bari ko barakora neza nkuko twabonye kuko bishasha bagiye gushira habona ndetse n'indirimbo ikoze neza harimo style ziteye ubwoba z'igisoja z'igisirikare n'ibindi byinshi ni abaririmbyi bakomeye cyane kandi bari ko barakora neza nivyo ariko ndashaka kumenya Biggie inyuma amajambo menshi yuko tumvikana hagati y'abahinyanyura ama video muri Rockstar babare ndasubira inyuma gato ndetse ukaba uri umwe mu bantu novuga neza yuko bari ko baravugwa cyane kandi ico gihe bari ko barasaba utwabo ndetse bamwe bakavuga ati Biggie yaratwivye Biggie nakavuga ati sinabivye ahubwo nanje naribwe undi nakavuga ati sinabivye ahubwo bimeze uko nuko ariko byavuye bigenda gute mbega ico kintu gukora gute ico kintu bizave kiza muri one card brother ahubwo nababwiye kiyagiye no muri professional nababwiye hajyanye abantu bari muri one card bari kino gihe muri Rockstone babarinzi basanzwe bari muri staff nuvuga byabaye muri staff bari bazi that's why ico kiyo check ivyajya mahera nizo gakoko cyane kuko ivyabaye twese tuba bamwe mwarabizi ngivyagiye bagenda haba kavuruma kenshi kuvyeke amahera ivyeke indirimbo yakoze for the kingdom mugabo hanini ibyo ntizogaruka kubera ubuwe twebwe kuko twababwiye tukivayo tutwara umuryango nivyo tugiye handi aho soce tuba umuryango gusumba kuko turayaga cyane turi hafi cyane nimba kintu kiba tuyagira hamwe tukakivuganira hamwe tukamenya tugihendole ngo kunukuno kubivanye inge cagenze cyo tubana kubwira no kwizeza yuko atakenda soke kizobana kimwe bivanye inge dufate mu mugiye gutangura one card mwasho kuyagana Sadio Wise mbega hamwe Sadio Wise yagira icavuze mbega nka Biggie muzamenyesha amakuru aje kumenyesha amakuru muri one card nike kintu donc ukuvyitegura gute ovyifatamo gute brother Sadio Wise arabizi no gupostinga post ndavuga ati ndabifurije umugisha mwisi muvyo mugiyemwo kuhaje kandi muze mushike kure kuko turazi yuko umuziki ugoye kandi bisaba ingufu nyinshi kuri ubwo arabizi Sadio Wise iko turi ngazwe turakora vyinshi arabizi nico novuga nini usakana ya support yo turayifise cyane kuko dukikana cyane twanavugana rimwe na rimwe gusa ibikorwa nivyo tutakiri kumwe cyane mbwa sino ubugenzi buracahari nimba tari banga wowe na one card inyungu yawe irihe ko tubona abandi bari hanze ko barakorera mbega inyungu yawe ko tuko twondera ubuzima bw'ahanya n'abayirukana ubuzima inyungu yawe support ya mbere mu journalist je ndibaza ko gusupport igitara support yitara niyo ya mbere ikenewe cyane tutaravya amahera n'ibiki n'inyungu mu gihe abonye itara ahantu ari hose runaka bagenda kwikirana kwayikura hiri kwayizana niyo support dufise nini cyane peu importe ya match peu importe ivyo dukura mu nivyo twese tukeneye kuba tukeneye kugira mu guma yuko niyo muziki watera imbere no muri mesha bakwazi bateye imbere bishatse kuvuga ko uri gusupportinga bajya baririmbe twabonye bo bari mu mahanga wavyo ntusha gusupport muri ivyo mu mahanga wewe birakunda biranaba kandi nashoboka bivana nge uko murayaga nge nko muravugana ni nkuko nawe ushaka supporting muri zonga kuko bose nabarundi
ko bisavuze bavuga ikirundi sikifasa bavuga n'abandi bonga mu Burundi bavuga nga mu Burundi bakurira mu Burundi kese gusa bagiye kurondera ubuzima gatoya baragakanga mu Burundi imwe na rimwe baje no kuramukanya nico gitono kubya abanyamahanga n'abarundi niko supporting afil canke Sadibi canke wose supporting ni bimwe muri rusange ni peu importe igihugu abarimwo support uyibonye aho hose umurimvyi wese canke setara umunye hose uramusupporting Biggie one card yaguze channel ya YouTube canke ni channel shasha bagiye channel shasha nta kugura channel y'abakora ama Instagram ama platform zose byose nivyo washa byo twaguze platform baro bakoresha none bakiri muri Rockstar barazigumanywe canke za muri Rockstar indimbo z'abaririmbye za Def Pop na Chris urashaka n'abandi bose ko abanibonye bari ngaho kuko ko yarimo barija 11 ni bamwe bavyibuka kuko barija bava mu gubine vyose donc ubu naho ubonye ne gusa indirimbo zose za Rockstar zose zaja kuri channel imwe yitwa Rockstar Kingdom ubuzi yacariyo ubwo bazibona ubwo ukaziraba urabona indirimbo For the Kingdom nyene kwavuga ivyo iyo video nyene batete indirimbo yari iriko nindi nijya yamona na yari iriko bo channel ya Rockstar Kingdom yake indirimbo nyinshi nizaba zirimo muri rusange ari kibazo nabaje mutegeze mumenyisha neza nkuko ndavyifuza banambwiye inyisho bashoye gutanga bavuze ati nivyo bamwe tuzobikora ariko nashaka kumenya nkaho ujeje kumenyesha amakuru brother uri sirte ni uzi ibikenewe kandi ubona ibikenewe kugira umuziki wabo ushoye gutera imbere hano mugiye tuzi neza ko abarundi bamaze kubona kure ndetse abarundi bamaze kumenya cyari cyo entertainment ariko nashaka kumenya Biggie uri kutegura iki kugira habe collaboration no ari ibintu senga mu gihugu cy'u Burundi kugira basho kuduza bajya abandi ba brother n'aba sisters bace bari hari hanze ije turakora keto yakivuze dufise nashaka na collabo nyinshi gushino saha ya mbere twayivuze na DJ Paulin ya video nanye muzoyibona so n'imameza bica kwezi bwana cha muyibona izinya zo zirahari nyinshi muzozibona n'indirimbo zabo bwabonye zirahari ivyo gusa gushanwa baririmbyi nivyo umengo ntibiraba gukorerwa neza kubera yuko iyi ni groupe si label mugari groupe nayo ni groupe nyene ni groupe sivango dushadushinyisha abandi baririmbyi abo kandi chaka binacho mumenya iyi si sandi abantu baje bavandi hano n'abantu bari muri Rockstone baje mu yindi side donc which means what bisigura yuko sabandi bantu baza kuza ku ruhande ku ruhande nuko bazoza mu nyuma apana unye tugitangura peut-être après Biggie dusanzwe tumenyereye ari muririmbyi amakaba yaranabihagaritse acifata ku turindi ibikorwa bya bishasha muri one card no just umuririmbyi okay n'abandirimba mugabo sinkibikora uca nkora gusa ndandika indirimbo nkayiguhereza ukayiririmba kama mahera no kuko bose bazi kwiyandikira amatazi kwiyandikira kuko mose mabizi muri avindimbo zamwe zimeze ama audio cyangwa video canke izo arinze muri Rockstar cyane n'ubu n'indimbo zimeze cyane ngira nko mwabonye ngira video meze cyane bazi kwiyandikira bazi kwikora vyose me amsene nandika nkaririmba mugabo cyenda nkashasha mu gitabo cyambika wenye koze sinkira muri nivyo desha bigora tugiye ko bafite YouTube channel shasha kandi nabo turi muri conference bavuze ko ari kibazo babajije bavuga ko umwe wese ashobora kurimba ku ruhande rwiwe batari kumwe mbega tige ndirimbo nka Prince ashobora ku ajohora indirimbo yiwe ari nibyo wenyine ajoshira kuri iyo YouTube channel canke Gaela akoze indirimbo yiwe wenyine ajoshira kuri YouTube channel ni one card ni hizo ndimo zizajija kuko bose ni bamwe mu bisanzwe nubwo umwe wese yorimbi yiwe intuze YouTube channel ni imwe platform zazi ni nyene yama platform zo kudaraza imiziki za Spotify za Amazon za wapi ni imwe ni one card gusa ama account personnel ahari apara kuri YouTube zigiye usanga ukoresha Instagram yiwawe personnel sawa mugabe bisigaye vya groupe vyega groupe ni one card ego ariko bimeze uko Biggie ntumva ko muri kadoza bishobora kuzana ingaruka mbi ku muntu mu gihe umuntu yakoze ikintu twese turazi yuko muri kumwe n'umunsi ariko ejo ntituzi ingene bimeze kwizandire warakoze ruwaye nazishishira kuri count musangiye n'undi muntu nako zibari ruhombo ko ugarusana no gutangura aze suruhombo nagato bose uva ngo ruhombo cyangwa bizoba cyane ntibizoba yuko wategura ikintu ntuharura ivyekeye kote iri negative wari yindi side vati jewe nge tutabiharura kandi mwapanze akazi kanyu mwe mukazi nge mugapanze novuga yuko twenge duko turakora pour le moment novuga yuko turazi vyabaye bwa mbere ntishaka bizoga kandi ibibazo bibeko birabacane turabizi ngomba twamaze kwikura mu nzira novuga ko nta kizoba ndibaza katubihimana ntwoshira imbere vyonye bibi kadushimbere vyiza ko bizoba bimeze neza cyane tukiraho nyene Biggie nk'umuntu ajeje gutuma tumanako ry'amakuru ujeje communication muri one card ukaba uri kubikorera no mu Burundi hariyo isano riri hagati y'abari mu bubiri gihoho haba hari bo bariko batangaza ishusho yahe mu gihe bari mu makungu
niya ishusho bari kubarerekana canke bigiye kumera gute indirimbo zabo zigiye gutangaza mu Birigi nk'iyo bari bagiye kumenyekana ngo iki canke bafise communication yindi yunda bijejwe hari nkuko nababwiye One Card irimo abarundi gusa nta nyamangara umwe arimwo nubwo bari hari yanye bagiye gutembera gukora akazi hamagaruke bamwe no kwishuri no gukora bamagaruke mu Burundi donc nubwo bari hari yanye n'abarundi niko cyo tuba ibintu byose biko bikorera ngaha mu Burundi imiziki yabo izovuza ngaha mu gihugu cy'u Burundi nubwo ama support money baziga ku barundi nye kuri twebwe nyene bwacu ntibaziga ku bandi bantu kubera yuko n'abarundi tugiye mu Birigi nivyo nabanye bakene fan base zo mu Birigi kuko turazi yuko mukora muziki urasanzara ntuguma ngaha mu Burundi that's why mukurimbura no gucanga bagiye icongereza n'ikirundi cyangwa zo kumara igifasta n'ikirundi kugira ngo bafate canke dufate iyindi population yo ku indi side tugushimire cyane Big merci beaucoup.